Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Mu kiganiro cacu co kuri uno muhingamo tuja kubayagira ku bikorwa bikuru byaranguwe na Sebarundi muri iyo ndwi twaraye dusozereye, tukaja gushimikira na cane mu gisata c'imigenderanire y'igihugu cacu c'Uburundi n'ibindi bihugu, aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE yahaye umubonano abashitsi mvamakungu batandukanye mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire no gufashanya. Sebarundi yaritavye kandi inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta bihurikiye mu nama mpuzamakungu yerekeye akarere k'ibiyaga binini, inama yabereye ku buhinga bwa none. Kaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka no ku bindi bikorwa bitandukanye Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaranguye muri iyo ndwi twaraye dusozereye, aha tukavuga nko kwifadikanya n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD asanzwe ari nawe munyamabanga mukuru wawo mu birori byo guhimbaza indwi yahariwe intwari ku rugamba zagwaniye amahoro na demokrasi mu Burundi. Turabahaye ikaze. Mu gisata rero kijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu cacu c'Uburundi n'amakungu, ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 Munyonyo umwaka wa 2020, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Varisito NDAYISHIMIYE yarakiriye mubiriwe Stefane Greenberg aserukira igihugu c'Ubufaransa hano mu Burundi, akaba yaraje kumushikiriza ubutumire bw'inama itegekanije kubijanye n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'i Paris ajanye no gukingira ikirere. Muri uyo mubonano wabaye mu wiherero, bakaba kandi bayaze no kubijanye n'imigenderanire hagati y'Uburundi n'ico gihugu c'Ubufaransa. Userukira Ubufaransa yaje azanye ubutumire kugira ngo ashobore kuzoja mu inama ijanye no kugira ngo bihweze ibijanye no gukingira ibidukikije. Iyo nama ikaba yateguwe n'Ubufaransa harimo n'igihugu c'Ubwongereza, bakaba bifuza yuko igihugu c'Uburundi naco cogira ico kivuze. Ariko rero hejuru y'ivyo habaye n'ibindi biganiro vyo kugira ngo barabe aho imigenderanire imeze, kuko murazi yuko nk'igihugu c'Ubufaransa ari igihugu gifite ijambo ryumvikana cyane muri irya shirahamwe igihugu vya Buraya. Barinze baza rero ntibogenda batayaze ibintu nk'ivyo, kuko murazi ko igihe cyose turiko turavuga shirahamwe rya Buraya n'Ubufaransa buza imbere. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yafasha akanya kugira ngo asobanurire uwo mushitsi ivyihutirwa bigiye kuzokorwa muri leta nkozi. Musanzwe mubizi kuko igihe leta yarahira hariho ibintu bitandatu Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yari yashikirije, kandi bimwe bikaba bimaze kuja mu ngiro. Harimo ico kugwanya coronavirus, murazi yuko yamaze kuboneka ibitari bike nk'ico twokwita umwimbo. Murazi yuko hari ibyo kugwanya kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu, hariho ibijanye no kwitaho ugwaruka, gucura impunzi, hakaba hari n'ibindi vyihutirwa cane uburimyi n'ubworozi. Ivyo vyose leta y'u Burundi ikaba yaravuze neza mu majambo atomoye yuko yifuza yuko yokorana n'abadusahiriza mu bijanye n'iterambere. Hanyuma rero umushitsi nawe nyene akaba yavuze ko yifuza yuko Ubufaransa bwogirana imigenderanire myiza n'Uburundi, mugabo azotanga umuco amaze kuvugana na leta yiwe, kuko iyo bamaze kumwereka akazi nawe arinda kugashikiriza abamutumye. Bakaba rero bifuza yuko mu misi iri imbere, mu myaka iri imbere, hazoboneka imigenderanire myiza hagati y'Ubufaransa n'Uburundi, kandi hakaba ari imigenderanire ifatiye y'ukubandanya guha Uburundi ukwishira no kwizana no kubahana, kugira ngo umwe wese aronkemwo ico akuramo, kumwe bakunda kuvyita muri mu Gifaransa ganyaganya. Kuri uyo musi nyene umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Varisito NDAYISHIMIYE yakiriye kandi mu nyubakwa y'ibiro vyiwe kwa Ntare Rushatsi umufasoni Veronique Kabongo aserukira ibanki y'isi yose ngaha mu Burundi, nawe nyene bakaba bayaze kubijanye n'imigenderanire hagati y'iyo banki n'igihugu cacu c'Uburundi.
ahejeje gutanga uyu mubonano umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE akaba yabandanirije imirimo yiwe yo kuri uyu munsi mu kugirisha inama abaserukira amabanki akorera ngaha mu Burundi. Inama yabaye mu mwiherero mu gitondo cyo ku munsi wa kane igenekerezo rya 19 Munyonyo, naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Varisito NDAYISHIMIYE yarahaye umubonano uwuserukira igihugu c'Ubuganda mu Burundi. Uyo mushitsi akaba yarazaniye Sebarundi ubutumire bwa mugenzi we wa Uganda bwo kumukeza ku matora meza n'intambwe nziza igihugu cacu c'Uburundi kigeze ko mu kugwanya ikiza ca COVID-19. Byinshi mu byavugiwe muri uyo mubonano tubushikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana, icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Yaje kugira ngo baganire kuko kuva amatora yaba nibwo bwa mbere ego nivyo umukuru w'igihugu c'Ubuganda yari yaramutelefone amuhoza kubera ko twabuze sogokuru wacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, kandi yuko aherutse kwizegwa n'abene gihugu mugabo mu vy'ukuri ku mugaragaro ntiyari bwaze kugira ngo amukeze. Mu vyo rero yavuze yuko aje kugira ngo imigenderanire iri hagati y'ibihugu ko ari bibiri, Uganda n'Uburundi bisangiye n'ishira hamwe EAC duhuriyeko, yuko yo bandanye imeze neza ahubwo ikiyongera. No kuvuga rero yuko nkuko ambasaderi yabivuze barifuza yuko nko mu misi iri imbere igihugu c'Ubuganda n'abene gihugu bo Burundi n'Ubuganda bogenderanira mbere atana vya bindi vy'amaviza bikenewe. Umuntu ashaka agenda n'imodoka canke akipakiza maze tukabandanya tugahanahana ibidandazwa. Hari n'ikintu tutari tuzi yatubwiye yuko murazi neza ko igihugu c'Ubuganda gifise ibitoke vyinshi, baranabishora no mu yandi makungu gushika ni Buraya, yuko burya ibitoke ngo vyajanywe mu Buganda n'abarundi bavuye mu cibitoke. Iyo rero uvuze ibitoke abagande bumva Uburundi kandi bavuga yuko ico ari ikimenyetso gikomeye c'imigenderanire. Hanyuma rero yanamukeje yuko abarundi bashobora kugira amatora meza kandi badakoresheje amafaranga avuye mu mahanga, ati ico ni ikintu gikomeye. Hanyuma aranamukeza yuko n'inyuma y'amatora vyagenze neza, amahoro n'umutekano bitsimbataye, kandi ko iki kiza ca coronavirus naco nyene leta y'u Burundi yakigwanije bimwe boneka igihugu kabari nyabagendwa. Ati rero abategetsi ko ari babiri, umukuru w'igihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu c'Ubuganda bazoronka kanya kugira ngo biganire kugira ngo bamenye neza yuko iyi EAC yoba EAC koko, aho abene gihugu bumva ko umwe wese ari muhira na hato bari mu Burundi mugabo ari mu Buganda kumva ko ari muhira. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yarakiriye uwuserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi Rishanglin, aho bayaze na cyane ku bijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa. Bukeye bwaho hakaba hari ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 20 Munyonyo ku buhinga bwa none bita teleconference mu gifaransa, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Varisito NDAYISHIMIYE yaritavye inama isanzwe igira 8 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini CIRGL. Imbere yo gutanguza ibikorwa, Denis Asungweso umukuru w'igihugu ca Congo Brazzaville ari nawe arongoye iyo nama muri kino gihe, akaba yasabye gufata umunota w'agacerere mu kwibuka umuhisi President Petero Nkurunziza aherutse kwitaba umuremyi muri ruheshi uyu mwaka wa 2020. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire du président Pierre Nkurunziza du Burundi qui nous a quittés au cours de cette année. Je vous remercie.
Iyo nama rero ikaba yatunganijwe ku civugo kivuga kiti gukora ibishoboka mu gushira mu ngiro amasezerano y'umutekano n'iterambere by'akarere k'ibiyaga binini mu kongereza gufashanya n'iterambere ry'ubutunzi mu karere. Muri iyo nama rero umukuru w'igihugu ca Congo Brazzaville Nyenicubahiro Varisito yarashimye rero imigenderanire myiza iri hagati y'ivyo bihugu mu ntumbero yo gushika ku mahangiro bihaye. Yarakeje ibihugu vy'Uburundi na Tanzania ku matora meza biherutse kwitunganiriza, aca yipfuriza amatora meza igihugu ca Centrafrica. Akaba kandi yarashimye inguvu zo kugarukana amahoro n'umutekano hagati y'Uburundi n'u Rwanda n'ibindi. Mu gihe rero umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari umutumire muri iyo nama isanzwe igira 8 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bihurikiye mu karere k'ibiyaga binini, yarashimye ingene ibihugu byo muri ako karere byahagaze rugabo muri ibi bihe isi ihanzwe n'ikiza ca COVID-19. Kuvyerekeye naho amahoro n'umutekano muri kano karere, akaba yasavye imigwi yose yitwaje ibigwanisho igwanira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika intambara vuba na bwango. Afashe ijambo umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE akaba yamenyesheje ko amahoro n'umutekano bitsimbataye mu Burundi. Ati amatora aherutse yabaye ku mugaragaro kandi agenda neza. Ati mbere n'abari barahunze igihugu bashishikara gutahuka ku bwinshi. Muri iyo nama yabaye iya mbere y'abakuru b'ibihugu yitavye nk'umukuru w'igihugu, akaba yabanje gukeza Nyenicubahiro Varisito ku nyifato yiwe mu migenderanire, mu burongozi no mu kugene yitanga mu gushira mu ngiro amasezerano y'umutekano n'iterambere muri kano karere. Yasavye amareta yose agize CIRGL kubahiriza ayo masezerano bonyene bitereye ko umukono kugira ngo ubutungane, amahoro n'umutekano bitsimbatare mu karere k'ibiyaga binini. Kubw'ivyo rero akaba yasavye ko abahungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu cacu c'Uburundi co kimwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka wa 2015 ubu babarizwa mu bihugu biri muri uyo muryango ko borungikwa mu Burundi maze bagacigwa imanza, ibizotuma iyo ngendo mbi iranduranwa n'imizi mu karere n'ahandi. Kubijanye n'ikiza ca COVID-19, umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE yahamagariye ibihugu bihurikiye mu nama mpuzamakungu yerekeye akarere k'ibiyaga binini gukorera hamwe mu gukinga na cane ku mbibe kugira ngo ico kiza coye kurandagata. Kuvyerekeye Uburundi, ati buheruka gukora isekeza ryo kugwanya ico kiza, iryo naryo rero ngo rikaba ryarerekanye ko ikiza ca COVID-19 mu Burundi cahagurukiwe bikomeye, naho ngo ataworyama umukondorazosi kuko ngo mu bihugu bibanyi ico kiza gisa n'icashinze imizi. Tukiri muri ico gisata nyene kijanye n'imigenderanire n'amakungu, ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 24 Munyonyo, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE yarahaye umubonano intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere k'ibiyaga binini. Ivyavugiwe muri uyo mubonano wabaye mu mwiherero tubishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa. Ubutumwa bwari bushingiye ahanini ku bintu bitatu. Icambere kwa gushima ijambo ryiza umukuru w'igihugu yashikirije mu nama yamuhuje n'abagenzi we basangiye umuryango w'ibihugu vya Afrika yo mu biyaga binini. Basabye mbere ko iryo jambo bogenda baritwaye bakazorikoresha no mu bindi bikorwa n'ibiyago bazoja baragira n'izindi ndongozi karere k'ibiyaga binini. Ubwa kabiri bace bavugana ibijanye n'iyugagwa ry'ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu ngaha mu gihugu c'Uburundi. Aho rero babanje kumenyesha yuko ikete leta y'u Burundi yabarungikiye ryabashikiriye kandi barishimye ko bumva neza koko kw'ivyo biro bitagikwiye kuguma ngaha mu Burundi ko gikorwa vyari bijejwe camaze kurangira. Bati mugabo rero ico dusaba nuko leta y'u Burundi yobangira ku kiringo yaduhaye cyo gukura cyo kugara ivyo biro no kurangiza ibikorwa vy'ivyo biro mukatwongera ikiringo kiri hagati y'amezi 9 na 12.
umukuru w'igihugu yamenyesheje yuko ivyo basaba batarira busema vyumvikana kuko iyo umuntu agomba gusozera ibikorwa vyiwe harakenerwa ibintu vyinshi bijanye n'amategeko bijanye no gutekerera abakozi no kurangiza amasezerano hagati y'iryo shirahamwe mpuzamakungu n'abakozi baba mpuzamakungu canke abakorera mu Burundi ati muzoheze ro muganire n'ubushikanganje bujejwe imigenderanire bisaba amezi 9 bayabongere mbere naho vyose arenga 12 musaba bayabongera ati gihambaye nuko twumvikana yuko ivyo biro bitagikwiye kwananya bikorera mu gihugu c'u Burundi ica nyuma gihambaye baganiriye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi iyo ntumwe idasanzwe yari ifise ubutumwa igihugu c'u Rwanda cahaye umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU cemera ubwambere Rwanda ruremera yuko koko hari abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi muri Rusama mu mwaka wa 2015 bari mu Rwanda ati abantu rero nkuko babidusavye twagomba kubaha ikindi gihugu ico gihugu rero kikazoraba ingene bozocirwa urubanza bagacirwa urubanza hakurikijwe amategeko mpuzamakungu ati bagafashwa kugira ngo bacirwe urubanza neza umukuru w'igihugu yabwiye yuko ata muntu numwe atamuhuza numwe akenewe hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati kuko u Rwanda n'u Burundi turavukana tuvuga ururimi rumwe turashobora kuganira ibibazo vyacu atamuhuza numwe atumuhuza hagati yabo bantu bashatse bakoze ibara mu Burundi cyangwa bagomvye kurikora bikabananira ubutungane rero nibwo buzohuza Burundi nabo bantu kuko ivyaha vyakorewe mu Burundi bikorerwa abarundi bikorwa n'abarundi ubutungane bw'u Burundi rero nibwo buzoheza bukavyicarira ati kandi mworema kuko hari abandi bari kuwe muri uwo mugambi bamaze gucibwa urubanza kandi bacira urubanza neza ati mbere muri abo hariho na bamwe bamaze gusaba ikigongwe umukuru w'igihugu ati rero tugomba kurangiza ivyo bibazo vyose ntituzoje turasubira mu ihumbi dushinga imigwi yo kumenya ukuri no kurekuriranira ati ubutungane nibwubahirizwe aco dusaba amakungu cyane cyane no kubandanya ahimiriza ajijura u Rwanda kugo kubaha amategeko mpuzamakungu ati mbere duhiriwe duhishije hari ibimenyetso vyiza bigaragaza ugushaka ku Rwanda ati kimwe muri ivyo twovuga nuko umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yaganiriye na mugenzi w'u Rwanda ati mbere mu ntango z'ukwezi kwa12 umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi azohura na mugenzi we w'ubutungane mu gihugu c'u Rwanda bari kumwe n'abashikiriza amanza bakuru ba Republika y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo baganire ingene abo bantu bashikirizwa ubutungane. Mu gisata kijanye na politike naho ku munsi wa mbere igenekezo rya 16 munyonyo uyu mwaka wa 2020 umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE yarateye iteka ibirori byo gutanguza indwi yahariwe intwari zagwaniye amahoro na demokrasi mu Burundi. Ibikorwa byabereye mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD iri muri zone ya Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birori bikaba vyitabwe kandi n'abandi banyecubahiro batandukanye aha tukavuga nk'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka, umuhuza w'abarundi, abashikiranganje batandukanye, abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu, abaserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abandi. Ivyo birori rero bikaba byaranzwe n'indirimbo n'imbyino zitandukanye mu kwibutsa ubuzima bw'intwari ku rugamba, bigahayagiza kandi ibikorwa vy'iteka byaranguwe n'izo ntwari. Mu ijambo nyamukuru ryo kuri uyo munsi, umukuru w'igihugu akaba n'intwari ku rugamba Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE akaba yavuze ko ari umunsi ntibagiranwa mu buzima bw'igihugu cacu c'u Burundi, umunsi wibutsa igenekerezo rya 16 munyonyo umwaka wa 2003 aho abarundi basezerera intambara burundu bakaja mu mahoro. Dukekeranya ko izijya ntwari n'ubu turi kumwe. Uyu munsi ari umunsi ntibagirwa. Abarundi bose bari bakwiye kubona ko ari umunsi w'amahoro, tugasangira utwo dufise tukagira umunsi mukuru, kuko n'umunsi ntibagirwa, umunsi abarundi biruhukije bakavuga bati turinjiye mu mahoro. Sebarundi ati aya mahoro umutekano n'impore turimwo bitizanye ko vyarondewe.
ati ntihagire rero umurundi asubira kuvyanjanjwa ko kuko ngo igihugu cohava gisubira kugwa mu kaga. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ati amahoro ntapimwa ku munzane canke ku mugozi, umuntu amenya ko akomeye iyo ayabuze. Ati intwari ku rugamba nizo zizi akamaro kayo kuko ngo zaracumukuye. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE yaratanze kandi impanuro zitandukanye ku barundi bose zijanye no guteramira amahoro n'umutekano by'igihugu cacu c'Uburundi atanumwe avuyemwo, gukingira imbibe zose z'igihugu kugira ngo umwansi ntazosubire guca mu ryahumya abarundi. Ikintu ca mbere rero umwansi kumugwanya urakinga iyo ntambara. Nkuno musi turumva abantu bahiga muga ntushobora kumwagiriza kuko ntacakoze, uramubona none nawe uri gukora iki kugira uwo muhigo wewe ntuzushike, utegereza gukinga. Ndabwira abasaba ari rero muzokumva umuntu yagiye kwizama arindiriye abasuma, uzoca avuga ngo ujya mu ntaraririye iki ngo nareke kurarira, uzocubira kwa musuma. Muzokumva abantu bavuga ngo abarundi ntibagire izamu, ntabaravuga ngo imbonera kure n'imbingo kubera zigira irondo. Uzucumenya ujya bivuze ko ari we mwasi, yari yabonye aho yotoborera none asanze wahacunze, agaca kwita umwasi kugira ucike inkokora ucuheba hanyuma caza. Hariho umuntu w'incabwenge akomeye yigisha muri kaminuza yo hanze w'Umurundi. Tumvise turiko turigisha yuko n'umwana ategerezwa gucunga igihugu, acavuga ngo Burundi ntawe buriko buraja gukubera ngo turiho twigisha abana bato gukunda igihugu, ngo nitubigisha ibiharuro n'igifaransa gusa ngo ivy'igihugu tureke. Ncadamubwira nti kubera imyaka myinshi umaze hanze we ntukiri umurundi umunyamahanga usigaye wanga Uburundi, twebwe tubukunda rero n'umwana ari munda tuzomwigisha ko avuka akunda igihugu, tuze tubiririmbe avyumva kiri munda avuke avuga ati igihugu nzogipfira umwasi nzomugwanya gushika mpaka. Barya anabasi bariko baduca inkokora. Nagira ndababwira igihugu kiragwanirwa kandi ntikigira imyaka ukigwanira. Naha bimpumyi arumviriza akavuga ati ndumvise ikintu kibicunga gukingira igihugu, nta mwana nta ukuze tukibakundisha abana bacu Uburundi ntibuze busubire mu ntambara, tubigisha ubumwe, tubigisha abasiri igihugu. Ubuzi bazotera Uburundi rero n'abaromoka turatanguye kuko ingwano nziza urayikinga. Kugira tuyikinge nta ni santimetero imwe y'igihugu tuzosigaza tutariko turarire twese turabiyo bazomenera. Bajya bavuga nabanka ko turarira, no kuvuga bariko bagira umugambi mubi. Muramaze kumva abantu ba mbere bidogera abapolisi sabasuma sabagizi banaga. Umwasi ntiyambaye uniforme ntacu mumenyerako. Hajya wewe umupolisi yambaye uniforme arabona wewe ko ari umwasi wiwe, mugo umupolisi amubona umengana umuntu asanzwe, akaraba ati je naja kwiba cyane naja kwica ujya muntu ujya mupolisi azofata no mwasi wanje, reka rero mbanza ndamucafuze kugira ngo ninaja kwiba kamfata. Nce ndabwira ngo ntimubona abapolisi nababwiye ntimuze burondere ngo nibindi. Umuntu abujije abene gihugu kurarira igihugu menya ko ari umwasi agira atera igihugu. Ico dukora rero duca turarira kuko badukebuye. Abana bacu tubigishe gukunda igihugu, baze bakure bakunda igihugu, ntibaze basubire kwanjanjwa ngo dusubire mu magume. Tubigishe gukundana, bumve ko abarundi twese tuvukana, ntibasubire kumva ngo abahuta abatutsi abatwa, bumve ko turi abarundi. Tubigishe ko igihugu cyacu tucubaka, tugira amahoro, tugira itunga. None tutabigishije tuzobigisha ngo igiti kigorwa kikiri gito. Bashaka yuko twigisha batama kurarira igihugu, nabo bari bageze kuruhuka kugira ngo gwaruka abari go rurarira igihugu. Naganda ababwire utayiraririye igihugu ari umumenja. Ingingo ya 272 yibwirizwa shingiro nitwe twagitore, nitwe twarishizeho, ivuga iti umurundi wese ategereza gukingira intayi y'ukwikukira n'imbibe z'igihugu. Ako nagace ka mbere. Bavuze ngo imbonera kure, bavuze umudasigana, bavuze ivyuma vy'indege, bavuze nde umurundi wese ategerezwa, sinavyo byo kuhenda henda, umurundi wese ategerezwa gukingira intayi y'ukwikukira n'imbibe z'igihugu.
Umukuru navuze ngo araje tuvuga tuti hadutsinde utwice ndemera mwezi yaciye azana ingabo ziremera zirigura Uburundi. Agace ka kabiri, umurundi wese ategerezwa kwamagavye kandi agatera agacumu k'ubumwe mu kugwanira igihugu c'amavukiro. Kwamugavye bivuga iki? Bamwe bavuga rero ngo ntitugira irondo twijyamire umwasacaza. Iri nibwirizwa shingiro niko ndasoma. Utegeza kwamugavye, umurundi wese ategezwa kwama kwirondo ahari hose. Yamagavye araririye kugwanira igihugu c'amavukiro n'intahe yo kwikukira. Agace ka gatatu, umurundi wese n'umunyamahanga wese wa mu Burundi ategerezwa kwirinda guhungabanya umutekano w'igihugu. Muga mu Burundi uzawumva ngo ofise ngo ishira hamwe ngo rihanira agateka kazina muntu ngo ntajerejwe kurarira Uburundi arica n'umuntu mbere we ntahanwe ngo bamufashe ngo umumenyesha makuru ngo naho yo kwica umuntu ngo ntangorane kirazira ko afatwa. Umumenyesha makuru ahamagariwe kurarira Uburundi nawe nyene ahubwo niwe muntu aza makuru menshi niwe yoca abwira polisi. Ni devoir umumenyesha makuru, iyi devoir constitutionnelle iramuraba niwe amenya makuru menshi niwe wa mbere yoca abwira polisi. Atabikoze rero ikosa riramufasha kuko ikosa ni bibiri, ni action par action ou par omission. Non assistance de personnes en danger. Wabonye uko umwasagira atera Uburundi ukanka gukebura abarundi ngo bikingire ubumenje ni igicumuro gihanwa kuko warubizi ko bagira baze kwica abantu. Ntuvuga rero ngo ndumumenyesha makuru ngo dipatiri ngo ndinde. Ivyo ntibirimwo urumurundi utegerezwa gucungerera umutekano abarundi bene wabo. Iyo ni ingingo ya 72. Ingingo ya 73, umuntu wese ategereza guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro, intwaro rusangi n'ubutungane kuri bose. Ubonye umuntu ariko yiba amatora cyari ko atuba amatora ukamureka ubumenje, uteza guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro kugira ntihagire uduhungabanya. None pasitori yishinze ngo riko rigisha ijambo ry'Imana mugabo yanyegeje umuntu afise inkwagira aje kwica umuntu. Ukivuga ko ari pasitori ngo ni sawa ngo ntangorane. Ibwirizwa shingiro riramuhamagara gucungera umutekano naho umumenyesha makuru naho umunyamahanga nawe arabihamagariwe. Ingingo ya 74 ivuga iti umurundi wese mu bikorwa vyiwe ategereza guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka no guteza imbere igihugu. Mwumvise ibikorwa rusange ugaca wicara ukicara ngaho ntacuri kurafasha ibikorwa rusange ntumenye yuko wajeje kuhonyaga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Nkora mvuga yuko abaja kwirigara twabajana kubarimisha abantu bacavagona guhungabanya agateka kazina muntu. Ntimwumva ko yahungabanije ahubwo wewe agateka k'igihugu. None yagiyemo mu iterambere ry'igihugu ni ngombwa ku mwene gihugu gukora ibikorwa rusange. Mugabo uzawumva wivyo n'ibikorwa vy'inguvu abarundi sitwe twagishiriyeho ga yemwe ibwirizwa shingiro. Kandi kwisi yose muze murabe aya n'amategeko mpuzamakungu ari kwisi yose. Nta bwirizwa shingiro na rimwe kwisi yose ritavuga ibiki. Mugatwebwe iwacu ngo ntibije mu ngiro, mugaba ahandi ntibije mu ngiro. Abitavye ivyo birori bakaba kandi bararonsa akaryo ko kwirabira ireresi yibutsa ubuzima bw'intwari ku rugamba hamwe rero n'ibikorwa barangura muri ico gihe. Ku munsi wo gusozera iyo ndwi yahariwe intwari ku rugamba hakaba hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 21 Munyonyo muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi. Ibirori naho nyene bikaba vyatewe iteka na Kizigenza akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyenicubahiro Varisito Varisito NDAYISHIMIYE ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Agishika ngaho Ibuhiga bakaba babanje kumusigurira ikarata iranga intara ya Karusi bamwereka ingene urugamba rwo guhabuza demokrasi rwagenze mu turere tugize iyo ntara ya Karusi. Naho nyene ivyo birori bikaba byari vyitabwe n'abubahwa batandukanye mu bisata bitandukanye baba abarundi canke abanyamahanga.
idefile ndende y'abahumure intwari zahoze ku rugamba ikaba ariyo yuguruye icese ivyo birori byo kuri uyu munsi, ikaba yakurikiwe n'iyindi y'imikangara ivuka ku ntwari ziguze igihugu. Eka n'imigwi itandukanye y'intambo n'imvyino yarabiciye biracika mu kuryosha ivyo birori, bakeza bongera bashimira intwari ku rugamba kubona baritanze batiziganya mu guhabuza demokrasi, amahoro arasasagara mu gihugu, bagashimira Imana yagendanye nabo gushika kuri uno munsi. Mu majambo yagiye arashikirizwa, bose bakaba barashimiye abitangiye igihugu na cane cane abahasize ubuzima bwabo. Barafashe umunota w'agacerere mu kwibuka izo ntwari. Uwaserukiye abahumure ku rwego rw'igihugu yaribukije urunani rw'abaranze bakiri ku rugamba, agashima ingene bagumye bakurikiranwa, agasaba ariko ko hoshigwaho itegeko ryoza ribagenga, bagashigikirwa mu makoperative, bakavuzwa n'ibindi. Umukuru w'igihugu akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyenicubahiro Varisito Varisito NDAYISHIMIYE mu ijambo nyamukuru ryo kuri uyu munsi akaba yashimikiye ku bijanye no kubungabunga amahoro yabonetse bigoranye. Tuwibuka kubera iki? Ubwa mbere no kumenya yuko aya mahoro turimwo, uyu mutekano turimwo, iyi mpore turimwo bitizanye. Iyo tuzi ko bitizanye byarondewe bisigura ko atagusubira kuvyanjanjwako. Nihaba uno munsi turi mu mahoro, nihaba uno munsi dutekanye mu mitima, nihaba uno munsi turabana ryiza, no kubera uwo munsi mwiza abarundi twasezerera intambara. Tuzokwama rero tuwibuka kuko turashaka yuko n'abana bazovuka, abuzukuru n'abuzukuruza atanumwe azosubira kwanjanjwa ku mahoro. Nagira ndamenyesha uno munsi ko twamaze gusezerera intambara mu gihugu cyacu. Ibisata seseshwa rumuri, sogokuru wacu Petero Nkurunziza yarabivuze. Yavuze ati uzoshaka gutera intambara mu gihugu cyacu izoheriwe ihereriwe. Iryo twame turifise kumuzirikanye. Ubu nicyo gituma urugamba dufise ari urugamba rwo kurwanya ibintu byose bituma intambara itera mu gihugu. Iyo uhejeje intambwe iyi uja ku yindi. Twararose amahoro, mugabo dutegereza kugira urugamba rwo kuyatsimbataza. Ubu rero nagira ndabahamagarire turwane urwo rugamba. Ni ukugaba abarundi twese tugateramira amahoro atanumwe avuyemwo. Abarundi bose kuva ku mwana gushika ku mutama dutegerezwa guteramira amahoro. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yaribukije abarundi bose na cyane indongozi ko urugamba turimwo rw'amahoro, iterambere no kugwanya ubukene ari urwa bose, aca abasaba kwitwararika gutunganiriza neza abene gihugu. Indongozi yose ahiri hose, amabanga yose ijejwe imenye yuko iri kwikorera abene gihugu ari ukubatunganiriza. Atabatunganirije naho barafise uburenganzira bwo kumwikurako. Nico gituma inzego shasha zigiyeho twavuze tuti dutegerezwa gukora nk'abavyeyi, dushinge leta mvyeyi. Leta itunganiriza bene gihugu itunga ryabo, ntihagire uzosubira kwigungirako itunga ry'igihugu. Nico gituma leta mvyeyi ifata abarundi bose nk'abana bayo atanumwe avuyemwo. Nta kintu kibabaza nk'umuntu yo kubwira ati ritunga ni rwawe hanyuma akarirya ubona atakiri buvuge. Nico gituma kwigungirako ivy'igihugu ari icyaha gikomeye cyane, mbere je novyita ko ari ukumenja. Nico gituma rero nagomba gukebura indongozi zame zibizi ko kizira kurenganya, ko kizira kwigungirako itunga ry'abene gihugu. Turereke rero, twese turereke. Ubwa mbere itunga ryacu ntihagire n'umwe arikorako. Itunga rusange ry'igihugu ni rwacu,
sigabanaka ngo hari habita ngo niki ndongozi namba na gato itunga rusange ni gwacu. Nico gituma bagira amenyesha abakozi ba leta. Abene gihugu mwese murereke. Umukozi wa leta tuzosubira kubona yivye, anyonora, agira iturire, agasesa ku itunga ry'igihugu. Amenya yuko afashwe atazofasubire kuronka akazi mu Burundi kamuha umushahara wa leta. Ubu iyo mbonye ahantu bavuze ko ari wasesa ku itunga ry'igihugu mvuga nti ntizinagiwe. Iryo zina tuzorishira ku kibaho turyandike ku buryo atazofasubire kuronka akazi muri iki gihugu. Ntibyumvikana neza ku itunga ry'igihugu ngo atashaka kuguma ahembwa n'abene gihugu. Uwuzi wese yuko yagirijwe ubusuma, uwuzi ko yagirijwe gusesa ku itunga ry'igihugu, uwuzi ko yagirijwe igiturire, tuzomwandika mu gitabo, bacita igitabo cirabura mbega, tuzobashira mu gitabo cirabura ntazasubire kuronka akazi muri iki gihugu. Nahazoba umwarimu yivye ingwa, none uwivye urushinge yonanirwa kwiba inka. Ubusuma buba butanguriye aho nyene. Hariho abavuga ngo impene ngo irisha hiziritse, kandi aha rero mumenye yuko tuhatanga urwo rugamba. Twese turi imbere murereke gusa tuza turabandika, bazosiga baja gukora iwabo bihembe, mugani nizokwemera ko basubira guhembwa amahera y'abene gihugu, kandi ndazi bazofatwa kuko hari habimenyereye. Hariho n'abari mu manzo bunyene naratumwe bampa amazina yabo, bahigwe ntibaze batsindwe. Intayi kwagiriye wagirizwe ubusuma, icambere no kugarukana amahera y'abene gihugu. Hari habi bavuga ngo nzoza gupfungwa ngo hanyuma nzoyarya mfunguwe. Nagira ndabwire tuzogurisha ibintu byabo twirihe twebwe abene gihugu, ntituzovyemera. Azopfungwa yongere agarukana ivy'abene gihugu yivye atabizanye. None ga yemwe kuva kera narindi umuntu amenje mu gihugu bamunyaga urukomba amazi sivyo? Hajya kera hari leta mvyeyi, kuko umenje barakunyaga urukomba amazi, wamenje gose bimwe vy'akagirire barakwangaza bati we ntukiri umurundi. None nagira ndabwire umuntu wese azoba yagirizwa kwibitunga ry'abarundi, tuzogurisha ivyiwe amahera yivye asubire mu kigega, tuweze turayico yunguka. Kuko hari habigize ingeso ngo nzokwiba ngo hanyuma nce mfungwa ngo nzoyarya mfunguwe. Nagira ndabwire ko ivyo bisezerewe, mutegerezwa gusubiza ivy'abene gihugu. Sebarundi akaba yarangije ashimira intwari zigenjeje neza kuva bakiri ku rugamba gushika ubu, aca abashikiriza n'utuganuke. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 22 Munyonyo uyu mwaka wa 2020, mu gihe Eklezia Katolika yari iramutse ihimbaza umunsi mukuru wa Kristo Umwami, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE ari kumwe n'umuryango wiwe bakaba barifatikanije n'abakristu ba paruwase Gasura iri muri komine Yambuye mu ntara ya Muramvya. Patiri mukuru wa paruwase Gasura yarongoye iyo nkuka ya misa, akaba yishimikije injiri nyeranda Yezu Kristu nkuko yanditswe na Matayo mweranda, aho yavuze ko Kristu ari we mwami wa bose na vyose. Akaba yaciye asaba abakristu bose kumenya ko batewe iteka ryo kuba bami biciye mu ibatisimu. Ati biranezereye cyane kubona mu Burundi Imana yashizwe imbere, icerekana ko ubutegetsi bukomoka ku Mana. Akaba yaciye asaba indongozi z'igihugu kwama bibuka ko babwirizwa kubera basuku abo barongoye. Inyuma y'iyo nkuka ya misa, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito NDAYISHIMIYE yarashikirije indamutso abakristu ba paruwase Gasura, aho yabasavye kuguma basenga kugira ngo Imana ishishikare guhunda imigisha abene gihugu.
agashasha kari ubwa mbere nuko twabandanya gusenga Imana kugira ngo iduhe umugisha, iduhe imvura ibereye n'izuba ribereye kugira ngo turime twimbure. Ico ni cambere. Ubugira kabiri nuko iyo Mana twoyigamburukira mu bikorwa. N'ijambo ry'Imana yatubwira riti udakoze nukurya nturye. Yemwe nagira ndabasaba umwe wese ku mugoroba imbere yuko afungura azabaze yumvira ivyo yakoze, atari bibi ivyiza, kuko Imana idutegeka gukora ivyiza. Rero dukora ibikorwa bigwiza umwimbu kugira ngo dufungure dukoze. Noneho rero Imana iradukunda, ndabona yuko imirimo ishajije kandi tumaze kuronka n'umutima wo gukora. Aha mugasura kuva kera ndazi ko mwari babikorwa, kuko irya soko yo kwibubu ndazi ko ari mwebwe mwayuzuza ibishorwa by'umwimbu wo kurima. Ndabona yuko muriko murawitabira. Ajya hakurya nahora ndahabona inyovu, none ndahabona isize nziza. Ndabona yuko nkajya umwimbu ugiye kuruta uwahahora, kuko kare mwasoroma ishinge. Umwe wese azariyumvira ati mbega ndose amahera yakoresha iki. Ubwa mbere yumviye yuko ategerezwa kubungabunga amagara yiwe. Abarundi ntituzi gufungura, mwari mubizi. Turafise ivyo kurya muga ntituzi gufungura. Agakoko nako mw'isoko ngo nakabakire, irigi ngo n'iry'abakire. Nagandabwire rero ubu ntihageze ko turya ibikuzuza inda gusa, kuko kare dushaka kurya ibijumbu n'amateke n'imyumbati ngo duhange twiryamire. Oya, dushireko utuboga, dushireko akanyama, dushireko amata, dushireko amagi kugira ngo tugire akabiri kabomvye. Mu gihe rero iyo Pawase Gasura ifise umugambi wo kubaka isengero nshasha, umuryango wa Sebarundi ukaba waciye utanga intererano y'imifuko 200 y'isima, wongera wiyemeza kuzofasha gushika iyo sengero yuzuye. Aha tukavuga nko mu bijanye no kubaka altari. Hariteka natewe, hariteka natewe, Ngira byose yangiriye nziza, nahimbawe n'umutoni wiwe. Akaba rero ari no ngaha turangirije ko kino kiganiro. Imana izigame Uburundi n'abarundi, naho ubutaha.